tuvuze isezerano rya kera, tukisema agano la kale, tuvugira isezerano Imana yagiraniye n'Abisirayeli. Ni makubaliano Mungu alifanya na taifa la Israeli katika mlima Sinai. Ibaha amategeko. Akawapatia sheria. Ayo mategeko rero, hizo sheria yari yubatse mu buryo butatu. Ilikuwa kwa namna tatu. Nawe uzingene ndabisigura ndabivuga mu kintu. Namna ya kutofautishana. Hariho la loi morale. Iyo la loi morale palikuwa sheria, niyo yarimo bijya ajya amategeko cyangwa ajya mabwirizwa 10. Ndivyo ilikuwa ndani zile torati 10. Nukagiruku ajya mabwirizwa bakuze batwigisha. Zile torati ambao walikutulia. Yari muri la loi morale. Ilikuwa katika sheria hiyo. Itegeko ryari ryubatse. Ndivyo sheria ilikuwa inajengwa. Hakaca haza ubwoko bwa kabiri. Pakuja namna ya pili. Les lois cérémonielles. Nivyo amakoraniro. Nivyo gutanga ibimazi. Nivyo abahereza ingene bagomba kwitwara. Ningene batanga ibimazi. Ibyaha byose bikozwe. Ibimazi byatangwa. Ningene rero bazizi imisi mikuru. Nijya misi mikuru na irafite isiguro. Umunsi mukuru twimirije wa Pasika. Numunsi mukuru Imana yahaye Abisirayeli. Ukeneye kubibona ubibona mu gice cya 12. Aha muri Exode, aha nyene mu kuvayo. Imana ibabwira ati mwibuke ingene yabakijije. Ibakura muri Egiputa. Ingene marayika yaje agahonya abana b'imfura bose muri Egiputa. Nico kimenyetso cha nyuma. Ndiyo ishara ya mwisho. Muri bijya bimenyetso 10. Katika zile ishara 10. Imana yeretse Farao. Mungu alionyesha mfalme Farao ili aweze kuachilia taifa la Mungu.